Okay, bwa mbere ku mazina yanje nitwa Irakoze Gislene nkabasanzwe nkorera societe yitwa High City High System Technology. Mu bintu dusanzwe dukora tudandaza ibintu vy'imbabura ngurukana bumenyi, hari zikoreshwa amakara, hari zikoreshwa gaz, hari nizikoreshwa umuyaga nkuba bisanzwe, hari nizikoreshwa inkwi. Ntitwibagiye na bamwe baba ruguru canke babino bashobora kuronka udukwi vyoroshe. Hama muvyo dukoresha amakara dukoresha ubwa mbere imbabura nziza zamana isuku zituma aho ziriko uriko uratekera haba hari isuku rikwiye kandi zikomeye zishobora kugora imyaka hagati y'imyaka 5 canke 7. Kandi nimbabura usanga zifise ubuhinga zikoranye muri bwo bigatuma bwa muntu yarafise ubwoba ngo amakara bangarukana ibintu vy'ibiti, usanga uri kukoresha duke ugereranije n'ivyo wahora ukora. Bifasha mu gukingira ibidukikije nk'iyo dukoreshe icumuyaga nkuba, nta bintu vy'amakara, nta giti, nta kirere uburi kurica. Narijya igihugu kiriko kiratera congereza amabarrage kugira turonke umuyaga nkuba hose. Urumva ubukingi bwa mbere kuja kwicira vya biti no kuja kurungika ibintu vy'imyotsi mu kirere. Hama ivyo vya gaze ni kwa gutera imbere nyene, naco ne kiri mu vyandi vyo kugabanya kwicira ibiti canke konona ikirere. Hari n'izindi nari navuze z'amakara canke ziduti nazo zifasha mu kugabanya kwicira vya biti. Usanga nimba vyahora vyicirwa kubishika ku bice 80, usanga biriko vyicirwa ku bice 40 canke 30. Akajambo mbwira abakiriya nuko twokwijukira gukoresha zino mbabura ziko zituma dutera imbere. Sino zitangurukana bumenyi kubera harimo n'izinkwi n'izibiti, ariko nizituma dutera imbere kubera zituma ubwa mbere umwanya uraganya umwanya, ntibituma ukoresha wa mwanya wafata yambabura isanzwe ubwa mbere gusaba iminota 10 yo kuyatsa ugasaba n'indi yo kugira, ariko izidufise mu minota 1 canke amasegonda ukifatisha gusa iba yatsa. Bijukira ibi bituma umwanya uba muto kandi ugahishinja imfungurwa ku mwanya ukwiye utarinze gufata igihe kinini. Societe yacu ikorera hafi yo kuri Fidodido, uduganye ni Avenue du Chaussée Prince Louis Rwagasore, uduganye ku mabus ya Gasenyi za Carama, ugeze ahantu bita kuri urarengana NSS, ahantu hari alimentation yitwa Dorone. Galerie dukora muri galerie yitwa Galerie Centropolis. Ego turakorera ni Gitega quartier Nyamugari numero 12. N'abari mu gihugu hagati barashobora kuturondera tukazibahereza. Durahera kuri yambabura navuga ikoreshwa amakara. Nimbabura ikoreshwa udukara duke cyane ugereranije na za zindi, iragabanya gushika ku bice 67 ugereranije n'izindi. Nimbabura icambere ushobora kwishirana ari ho hose, ifise isuku, ntushobora kugira ubwongo ndashyize mu nzu irashobora kuncafuriza kuko ushiramo udukara duke. Kwa gushiramo udukara duke ifise ubuhinga ibika ubushuhe muri yo, bwa bushuhe bwayo bukadugana na ya makara, bigatuma indya zawe zisha n'ingoga kandi bigatuma ya makara yawe agenda bukebuke. Nimba ho ukoresha umufuko w'amakara indwi zibiri, kuri iyi urawukoresha ukwezi cyangwa ukwezi n'imisi, kubera uri kurateka irafise n'ahantu hashikira iminyota. Uhejeje guteka we urakurayo kakantu kawe ugakwega, hama ugasesa wa munyota handi wabigenegwa, hama ugasubira ukugara. Kandi yambabura idagwa ingese canke ngo yirabure. Uhejeje guteka yahoze kuko hejuru ashuha, yahoze urafata akantu kameze neza kakamuse kadakanya gose ugahanagura, ibandanya ifise isuku. Kandi imbabura uguze tugwa garanti y'umwaka kugira uyiteste urabe ko ikora neza. Muyo garanti ubonye ifise ikibazo turaguhindura tukaguha shasha. Nimbabura ishobora gukora hagati y'imyaka 5 na 8. Cyo tujya kuri yambabura twavuga ikoreshwa inkwi, nayo ikoreshwa udukwi dukenya, ifise ahashikira umunyota uhishije urakurayo ukaja gusesa hama ugasubira ukugara. Nayo ifise ubukomezi bumwe na yindi y'amakara, tuguha garanti y'umwaka, iribikamo ubushuhe kandi nayo ntigwa ingese cyangwa ngo yirabure, urahanagura ikagumisa neza. Kandi yoyo nakabirya ifise ceinture, nyimba isafuriya yawe ari nini uragura hama ugashira ku isafuriya yariyo yose ugateka. Ica gatatu tuja kuri zambabura twavuga za gaz. Nimbabura ifise ikibiriti nkoranwa yaco, si vya bindi urinda kurondera umwami ngo uri kuragira, we uratsa ugira ko watsa nturinda kugira. Nimbabura itagwa ingese, uhishije urahanagura hakaguma hasa neza. Nimbabura uguze tugohana umupira upima 1,5 metre, hama
installation yabyo bikugoye turabibafashamo tukaza tukabibenstarira ibintu by'ibikono canke magaze turabarangira aho bikurirwa muhejeje kukigura nayone dutanga garanti y'umwaka hama irakora iraramba nayone iri mu myaka 4 kuduga turaja kuri yambabura ya cuisinière électrique nakababura icambere ciza cako gatwara umuriro muke cyane turagwana kable yako tukaguhana n'isafuriya zibiri na pano yako na gakit complet kabagakwiye isafuriya zako ni a induction électrique nizikorana nako ako zikubereye zike uragenda ukagura handi ukongereza zirahari nakababura kabagafise agatapi kako kafasha kukingira urakura agatapi mwisashe ugashira kuri yambabura nimbabura utigera wumva ko yashushe gose ngo igire umuriro mwinshi hama kagatapi gafasha ya safuriya kugira uteke binyaruke kandi imbabura ukoresha intoke ni touch hama ushobora gushiramo code uvuga ati mfise abana muhira canke abantu baguma bakubagana ushiramo code ntihagire umuntu asuda kuyagura atari wo wabishatse nimbabura wongereza umuriro cyangwa ukagabanya ivanye n'ivyo uri kurateka ingene bingana cyangwa umwanya ushaye umara kandi imbabura uyiharurira umwanya ukavuga ati njya ngombe nteke zimara iminota 20 ariko iyo minota 20 jewe ntayo mfise ngombe ngende mu bindi bintu urayidugiriza iminota akaba gafise agatablo kerekana ibiharuro urayidugiriza iminota ya minota 20 ishitse ko nyene nawe utari hafi karihagarika kandi kihagaritse ya code icijamo nayone dutanga garanti y'umwaka mu mwaka kagize ikibazo turabahindurira nibagiye uko izimbabura zacu ziri ku biciro bito cyane kubera harimo ubufasha bwa leta harimo ibice leta yongerezamwo tugiye kubirondera kugira abanyagihugu bibashikire byoroshe urakoze